Ku magenekerezo ya 9 na 10 ukwezi kwa gatandatu kuri Hotel Source du Nil mu gisagara ca Bujumbura habereye ihuriro kuri mpwemu yera ryahuje abakozi b'Imana bava mu mashengero atandukanye mu Burundi no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iryo huriro ryatewe ku nshuro igira kabiri na Antioch Foundation ibicije mu gisata gitanga ivyigwa vya kaminuza Global University, ryaranzwe n'inyigisho zaremeshejwe n'abigisha mpuzamakungu Pastor Onesphore Manirakiza hamwe na Pastor Stephen Quert ava mu gihugu ca Kenya. Pastor Stephen Quert mu butumwa yigishije yaravuze ko abantu bakwiye gushira umwitwarariko ku gikorwa nyamukuru hakuguma mu mpari zitandukanye kuri mpwemu yera hamwe n'ishengero. The mission of God is not a political mission. Igikorwa c'Imana si ca politike. The mission of God is a soul-saving mission. Igikorwa c'Imana nico gucungura abantu. The mission of God is an evangelistic mission. Igikorwa c'Imana igikorwa civuga The butumwa. mission of God is a church planting mission. Igikorwa c'Imana nico gucinga amashengero. And the Holy Spirit power comes to enable us to run with the mission of Kandi God. mpwemu yera araza kugira ngo dushoboze tubandanye ico gikorwa. Oh, this speaks to me on a very deep level. Ivyo rero biriko birambwira cyane ku rugezo runininya. Because sometimes we put the disciples on a certain level. Hari igihe abigishwa tubashira ku rugezo We kanaka. say, "Woo, Petero, Yohana, woo." Twavuga ati Petero na Yohana baraha. Very big men. N'abantu bakambaye. And in Acts chapter 1, they're arguing about who is going to be the political heir of Jesus' political kingdom. Ariko ra mu gice ca mbere bariko bivugira ati mbega ninda zodufasha ninda zoba ari mu bijanye na politike mu gihe ca Yesu. Are distracted. Bari basamajwe And I think n'ivyo. it's just like many of us in the church today in Burundi. Nibaza ko ari cyo kimwe n'abantu benshi no munsi hano mu Burundi. Some of us are debating eschatology. Bamwe bariko baravuga ibijanye n'igihe Yesu azogarukira. Is Russia Gog or is Russia Magog? Mbega Uburusiya niyo Magog niyo Gog. Are Hamas and Israel the end of times? Mbega ibyo bya Hamas n'igihe c'iherezo Some by'ukuri. of us are arguing about women in ministry. Abandi tukabivuga twivugira ibijanye n'abagore mu gikorwa Some of us c'Imana. are arguing about church leadership structure. Abandi bakaharira ibijanye n'ukuntu batunganya Some of us inzego are mu ishengero. arguing about the use of the gifts of the Spirit. Abandi bagaharira ibijanye no gukoresha ingabire za mpwemu yera. I'm not saying those things have no importance. That's Sindiko not- ndavuga ko ivyo bintu atakamaro I'm bifise. just saying that that's not the primary mission of the church. Ariko ndiko mvuga ko atari yo ntumbero ya mbere yo gushinga intahe. Pastor Onesphore Manirakiza arongoye ishyirahamwe Antioch Foundation ryatunganije iri huriro aratubwira ku ntumbero zatumye baritunganya hamwe n'ico biteze muri ryo. Intumbero y'aya makoraniro yo guhimbaza Pentecote ubwa mbere no gutuma no guha akaryo abarongozi b'aba Pentecote no kuvuga bemera ivy'umubatizo wa mpwemu yera uba inyuma y'umuntu yakijijwe kandi bakemera n'ingabire za mpwemu yera harimo n'izibitangaza zo kuvuga mu ndimi n'ibindi ko bahura bakiginana kuko biragaragara yuko uretse ishengero rya Pentecote ryatanguye mu myaka y'1930 ayandi yagiye aratangura mu nyuma nta kajyo ko guhura ngo babonane bamenyane bari bwaronke. Rero kuva dutanguye ano makoraniro kabaye akajyo ko abantu bahuza ukubona kumwe mpwemu yera n'umubatizo kandi bariko baraba muri ubwo buzima babonana. Ikindi ca kabiri kwara kugira ngo tuganire ibibazo uyu muhari canke amashengero yemera ivya mpwemu yera ariko arahura navyo. Inyuma y'iri koraniro kuko twakoranye nk'abarongozi bamwe n'abandi twabahasavye kugira ico baterera. Twebwe nka Antioch Foundation tuzobana duterera mu gutegura rino koraniro. Twabahaye isango ry'umwaka uza aho tuzomarana iyindi minsi ibiri. Muga twavuze ko hagati yaho abashobora kwandika nibandike tuzobaherekeza. Tubashigikire mu bitabo bazokwandika. Abashobora gutumirana bagategura ama conference nkaya nibayategure kugira ngo baterane intege bashikire benshi. Rero twuguruye urubuga ngo uwo ari we wese Imana yokoresha agira icyo akora muri byinshi byasabwe byokorwa harimo amahuriro no kwandika ibitabo n'ibindi ariko twebwe icyo twiyemeje nico. Ikindi nuko twatanguye ishure rya Bibiliya y'urwego rwa kaminuza bene iryo mashengero turiteguriye guherekeza amashengero yifuza gukoresha amashuri abiri kurungika incabwenge zigisha rya kaminuza ryubakiye ku muco n'inkingi za Pentecote be no kwigisha abakristo mu ngingo z'urufatiro no mu kwizera
mu buryo butanyuranya n'ivyizerwa vyabo vy'igipantekote. Abakozi b'Imana bitavye ihuriro baradushingira intahe kuco ryabafashije n'ingene ivyo bize bigiye kubafasha mu gikorwa c'Imana basanzwe bakora buri munsi. Icyambere cyatumye numva nihutiye kuza cyabaye kumva ko tuzovuga ku byamuhemuyera. Cyarankoze ku mutima, ndumva ari ubukene umenga turafise n'ubwo umenga turamufise, numva umenga ndakeneye kubinonosora. Icya kabiri nuko abo nari numvise bazovyigisha nari nsanzwe nzi ko abantu bashobora kuba bafite icyo boha abandi. Ibi rero byaransunitse kuza, hanyuma rero maze gushika byambereye ikintu cyiza iminsi ibiri, cyane cyane uyu munsi. Ejo narafashijwe, ariko uyu munsi numvise umenga byabaye ibintu nkoramutima, nk'ikintu cy'icumu gicumisa umuntu mu mutima, kikwereka aho ibintu bigeze, kandi umenga nta muti turiko turatora, ariko kuba twaraha byanyeretse ko hariho umuti. Jewe ikintu camfashije cane muri iyi misi ibiri maze ndiko ndiga izi nyigisho nuko namenye itandukaniro ya mouvement pentecôtiste na mouvement y'aba-évangélique. Sinari nzi kubitandukanya. Rero camfashije cane hariho kubitandukanya kandi no kumenya cane cane uruhara rwa mpwemu yera. Vyarankoze ko cane kuko hamwe n'inyigisho hariho no kuduha n'uturorero, hanyuma kandi hariho no gusenga aho umuntu yumva yuko vy'ukuri muri ico kibanza mpwemu yera hari. Vyatumye bintera intege cane kumva ko subijemwo inkomezi zo kubandanya igikorwa dusanzwe dukora. Twabonye ko ubwa mbere nukumvira mpwemu yera, tukumvira ijwi ryiwe, tukarongorwa nawe. Hanyuma ubugira kabiri nukuja hamwe n'abandi kugira ngo dushobore gusengera hamwe, kuganirira hamwe, gukundana, tugashira urukundo imbere, kuko mu ntama nyinshi twabonye twasanze harimo ukwicamwo, twasanze harimo ibintu byinshi bitandukanye abantu n'abandi. Igere twoshira urukundo, tukubaka ubumwe, tukubaka urukundo, turabona kandi tukakurikiza n'ijambo ry'Imana rivuga, turabona ko intambamyi tuzozinesha. Ndashimira ubwa mbere abigisha badufashije, les facilitateurs, nukuri barafise ubutumwa bahumekewe. Ce que j'ai appris d'abord, ibyo nize imbere ya vyose nitandukaniro riri hagati dans notre région dufise mu karere kacu, bishoboka no ku isi yose. Hari amashengero menshi ariko dukorera Imana imwe, dukorera Kristo umwe. L'œuvre que nous sommes en train de faire, ariko uburyo tutahura ibikorwa turiko turakora nibwo butandukanye. nous devons ndataye ko dutegerezwa kugira gutahura kumwe. Turashobora kugira amashengero menshi, ariko twategerezwa kugira gutahura kumwe ibyo turiko turakora, kandi igikorwa cacu kuzana imishaha kuri Kristo. Ariko muri kino gihe cyanyuma tubona ko dukorera mu isi aho amashengero menshi bariko barigisha ibijanye no kumererwa neza, bakibagira ibijanye no kuzana imishaha kuri Kristo. Byankoze ko cyane muri zino nyigisho twarose muri iyi minsi ibiri. Christ. Voilà, ça m'a beaucoup impacté dans la formation que nous avons eu de 2 jours. Kuri jewe je dirais kabaye akaryo ko guhura n'abantu benshi. Narafashe amanimero y'abantu batandukanye, novuga mu buryo bugaragara. Nous avons natwe dufise ishuri rya kaminuza ya Global mu buseruko bwa Kongo, ariko gushika nta bigisha dufise, mu gihe mu Burundi harabigisha bageze kure uravye aho dushitse. Nico gituma nariko ndafata izo nimero z'abakozi b'Imana bo mu Burundi, na cane cane Fondation Antioch, kugira ngo bashobore kudushigikira n'abakozi b'Imana bashobora kuza kudufasha kwigisha muri Kongo. Ariko sivyo gusa, hariho n'abandi bakozi b'Imana nafashe nimero zabo bashobora kuza muri Kongo. Hari n'abandi badutumiye mu mashengero barongoye, bisigura ko gukorana gukenewe. Nimba twize ibintu bimwe kuri mpwemu yera, hanyuma tukabishira mu ngiro mu mashengero yacu, naho turi mu mashengero atandukanye, bishobora kudutuma tugira ubumwe n'umuvukano mu ntumbero imwe. Mwomenya ko iruhande y'inyigisho habaye n'akaryo ko kubaza ibibazo, guhimbaza Imana no gusengeranira. Iryo huriro rizosubira kuba mu mwaka w'2026.